Yuri single telefone nisona na kamesaje ntubona oya namba ibonera ukunda uzobona bagutesha umutwe ngujya ntagukunda ujyara kubesha iyo mama nzokugereza ubuzima uko nshoboye ibibazo bizudahamagaye uzondekure mwizunererane toi pour la vie uri sweet urasosama uko bukeye uko bwije umbera umwana mwiza ma oma danse sante chante oh mana mama shitsi igikorwa cyangwa kuko ugiye kuri YouTube hariho n'abamaze kudutorera indirimbo batari bake utugiye iki turindira igihe kinini byifashe gute canke kuri Melanin bimubwiye iki kubona agiye akorane collabo n'umuntu novuga bashi batanazi bo nashaka bigiye kungura iki twitege iki Bo ico novuga coco imiziki usanga isama culture atandukanye urahura no hariya kazana culture yabo naho ngahanye ugasanga murashize ikintu hamwe mukoze ikintu gikomeye cyane bwa mbere na mbere ndamushimire Didi Boy ahari hose kubera ko numukozi numwana mwiza ashaka nawe kuba yoshika ku ndoto ziwe kuko kuva muri Canada ukaza ngaha uje arico gikorwa cyonyene kikuzanye atakindi kintu kikuzanye uje kurondera umuririmbyi wumvise ugakunda ukavuga ati uyu muntu reka nje kumurondera ari hose kugira dukorane ni ibintu first vyampushinze kumva yuko ntatamba nirorera kandi ivyo dukora bikirikwiranwa n'isi yose no munsi ushobora kubura ngaha kumva ugasanga hari yanyarundi umuntu avuga ati uyu muntu ariko akora neza ndakunda ibikorwa vyiwe rero jewe navuga ni iteka ridasanzwe kuri jewe ni iteka ridasanzwe ku muziki rusangi wacu ngaha Ubujumbura i Burundi ibintu biryoshe cyane hama nkuko uvyumva benshi baramaze kudutorera indirimbo twatorera indirimbo kinatangajije bro cyane gose urumva nukuvuga abantu deja bariteguriye yuko babona ico gikorwa ndabiziza ko ari n'igikorwa ciza cyane hari abantu bagiye baravuga amajambo atandukanye ngo artiste kanaka ngo afise abantu bamukurikirana bangana nuko ngo mbega wewe ngo uzoronka like ico nababwira nuko ntawa twese ntitwakuze batuzi waratanguye umunsi wa mbere hama ugasanga mu munsi umwe uranasumbije n'abari bamaze imyaka n'imyaka bariko barakora rero je nibaza yuko igitangura ca mbere nuko twokora iyo mentalite yo kumva ngo mbega ngo ngo afise aba followers bangahe iki l'essentiel je nko mu artist ndaba ico umuririmbyi mugenzanje ashoboye hari n'abandi baririmbyi tuzokorana kumbure batari banazi mugabo je mu mutima wanje niyo twicaranye mvuga ati wewe usumvya abantu benshi urazi kuririmba urazi ibyo ukora rero nibaza yuko jewe ico ndaba l'essentiel nico umuntu ashoboye nico ashobora kunzanira no munsi Didi Boy n'umuntu akomeye cyane hariya muri Canada mu filmmakers ari muri monde ya entertainment cyane hariya muri Canada iwabo kuvuga rero public naho boba ari 10 canke 50 canke 100 bamukurikira abo bantu je ndabakeneye nzoba benefice rero nibaza yuko ico umuntu abakeneye ni gukora tukareka izo mentalite zo kumva yuko wewe ubonera ibintu muri negativity gusa ego tugaruke ku ndirimbo yawe Khadja Nin yoba yaramushikiriye ujya Khadja Nin nyine tuzi imbe warose feedback twarabonye Ma Jones yaragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aja mu kiganiro ca Kelly Clarkson show kwera yaririmbye ijya John Cena arahabwa amahirwe yo kubona na John Cena ku ruhande rw'iwawe yaririmbye Khadja Nin eske yoba yaramushikiriye hamuturonka feedback ya kubera naramutaginze ku ma post yose maze kugira yaragize ama reaction ubu turavugana na DM Instagram hama like nko mubizi umuntu wese abariwe kipera ubuzima bwiwe n'ubundi niki mugabo nibaza yuko ikiduhuza twese no muziki nko mu artist nakuze nkunda peut-être un jour turashaka no guhura
kumbure tugakorana n'indirimbo kuko aba ari ibintu biryoshe gukorana n'umuntu wakuze wumva ya ni nk'umunsi nakorana na Fariaz nararyohewe cyane nibaze ko mu baririmbyi bamye ukunda kuvana kera si by'imbeshe ndabeshe none n'umwe atamukunda ga Fariaz mera ari umuntu akwenspiringa mu kintu kanaka sivyo way back agenda navyibuka ko ndazi ko wahora harimo n'indirimbo wahora usubiramwo nyinshi ziwe ko Jebure barabizi mwariganya niyo mpamvu amakuru yose yafise impamvu bamundabiza ati kubera ko Fariaz ari mu bamwe tukira ahantu haraho yarakunda gusubira mu indirimbo ziwe kenshi aranaziririmba cyane rero kubona narabonye yakoze igikorwa ciwe nabonye karimo muzimwe mu ndoto yashyize mu buzima bwiwe ko yarakora ibikorwa vyiwe so ni ibintu biri easy cyane guhura n'umuntu wakunda ndetse like mugakorana igikorwa biba biryoshye cyane umva ko no kuri Khadja Nin like umva ko baravugana never know one day ushobora ikindi gikorwa kiwe bari kumwe nawe kandi amakenshi ari muri karere ka Afrika y'ubuseruko yamahari nicobuza ko batakorana igikorwa bari kumwe hama twizere twitege izindi gahunda izahe après ya Khadja Nin nimba hari biteramo ufise uzokora hari andi makora ngo twiteze iyindi ndirimbo byavuzwe bikaba atari ibyo bwace muri official hari ibindi biteramo biri nyuma baperforming Khadja Nin Vote umenya umukirisu tukagira na senga umukirisu nakuze muhira mbona bafata ukuboko bantwara gusenga urabona ntuharagera ko kudesida uvuga ati ibi bintu ko barantwaramwe nibyo canke sibyo mugabona abandanije nkura mbandanya mu kwemera mbona yuko abavyeyi banje yo bantwaye batihenze ubu rero ndacara umukirisu Bejoboro umukirisu nana gato Bejobe harimo amadinane ariko yibuka aho narindi kiyagi navyo nibuka nuko bashobora kwakura turi kumwe na Melanin Boy ndetse mu kiganiro EAC live show ni 3910 kugira ngo nawe ugire ico uterereye canke umubaza kugira ngo kweki kutomubaza nawe kuri Khadja Nin zagenze gute umuntu inspiring ya muziki kanyuma kamuririmba ndetse bigatuma n'indirimbo shining mu ndirimbo nabonye arimo n'undi muririmbyi yagize Queen video kumva ko biba bibyoshe biba bimeze neza guzana amasana nabonye amaze kugira ni indirimbo nka zibiri maze kubona mwarimo abaririmbyi yagize aba Queen video ariho yagize yitwa gute irimo Keilina hariho Kirina hariho Kabul jewe ivyo ndabikora muri context yuko je ndashigikira bashiki bacu nabo baba bashaka gukora umuziki bitanga cyane ugasanga nabo barifuza kuba haraho ugera gushika niki ndanabashimira cyane kubera ko barambera abana beza tugakorana neza kandi ugasanga ibintu bigenze neza mandaye mwakura cyane ubutumwa bugufi 69 Turati ufise ijwi ryiza turarikeneye tsikura Melanin Boy afise passion nziza numwe yamye akunda umuziki ndetse ivyo yakunze yabigezeko kumva gukunda ibintu Allo umeze neza ni sawa kazina tuyaga nande Elvis atumbereye amajahe sawa kajambo kamwe caye tubirobwira Melanin Boy umufana wa Melanin na Elena na Uno ariko arakumva nawe basha Melanin yes wagitega nyumbani ni gute tugenda friend uyu muntu sukunagiyeho yumvise Gitega muhira aja kugata aravuze ati bite ndi Prosper ku Muyange yareka avuga ibya Amerika turabigaruka ko mu nyuma hari uvuze ati mumundamukirize cyane mani mumpera umugisha Melanin Boy turamukunda cyane uyo nawe ntiyeshimye kwivuga izina yatumbereye mu Kanyosha abo makeni baya ariyo nundi yanditse message anditse ati bonjour yase ndabakunda cyane kandi vyiza cyane katwe twakira umuntu allo oui umeze neza akazi nutumbereye hehe Methode bubanza kajambo kamwe cyo tubabwira Melanin Boy kumana nk'ifeze kuba byiza bishemeye urakoze cyane reka tusome message ko tubana n'umwanya utujanye avuze ati bite ndi el pro bubanza Melanin Boy ndamukunda cyane
ndamukunda cane natugirire akapera kw'irya ndirimbo yiwe yitwa uri sweet bon ukundi yavyanditse rero nari vyananiye gusoma akapera Zebab kapera uri single telefone nisona na kamesaje ntubona oya namba ibonera ukunda uzobona bagutesha umutwe ngujya ntagukunda ujya arakubesha iyo mama nzokugereza ubuzima uko nshoboye ibibazo bizudahamagaye uzondekure mwizunererane toi moi pour la vie uri sweet urasosama uko bukeye uko bwije umbera umwana mwiza ma oma danse sante chante oh mana mama nice sinamaze kumufana abaye satisfait basi alright Melanin Boy duvuga akajambo kamwe ko gushimira abakunzi bawe bon shimire cyane abakunzi ba ARC live show abafana banje aho bari hose kuko nibo bahamagara bakampitamwo nibo bagenda bagatora hose tora ndababwira ati ndabakunda cyane mu rukundo banyereka nanje nzoguma ndarugaragariza mu bikorwa indirimbo ni Khadja Nin mwarakoze cyane kuyihitamo mwarakoze cyane kuyitora I love you so much guys ndabakunda cyane ndabashimire cyane Dorcie ndetse na Job kadushimire Diella na Job tubashimire cyane ego